Umwaka w'ibihumbi 2022 ugiye gutangurwa n'ikintu c'imboneka rimwe mu mupira w'amaguru mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma y'imisi itari mike abafana baragabanutse mu kibuga i Bujumbura, ishirahamwe Ndudi Team All Business rifadikanije n'abamenyesha makuru b'inkino ndetse n'imigwi Vitaro na Interstar babateguriye urukino rudasanzwe El Clasico. Ishirahamwe Galaxy Company dandaza ibinyobwa rikaba ryamaze gushigikira urwo rukino. Jewe nserukira ishirahamwe ryitwa Galaxy Business, akaba ari ishirahamwe mubona ibinyobwa biri ngaho imbere twimporta biva hanze. Muga uwo munsi kuri iyo match izoba ikinyobwa kizoba gihari nyamukuru niki Windhoek. Hama akamo twarakumvise kiri shirahamwe ya agence Ndudi Team All Business batubwiye ati ngo mudufate mu mugongo dufashe ama equipe ya football Interstar na Vitaro FC. Mukamuzi yuko aya ma equipe na ma equipe akomeye gose kandi amazigihe afise abafane benshi, tuvuga ati natwe fukinyobwa cacu Windhoek ni nagishasha atireka tugire visibility uwo munsi abantu benshi bakibonereho, kandi uwo munsi ku kibuga ca Stade Intwari niho zoba twibereye. Twafashe umugongo iyi agence Ndudi Team yorganije iyi match ya Vitaro na Interstar. Tukaba tubahaye ikaze abarundi mwese muzoze murabe iyo match, hazoba na promotion. Ubucupa butatu azoba ari 10,000, butandatu 20,000, kandi na doge d'alcool yayo ni ntoya gose ntabwo ibabaza. Urwo rukino rukaba rwiteguriwe neza ku mpande zose nk'uko bivugwa na Dr Majambere Jean Claude arongoye ishirahamwe Ndudi Team All Business. Imyiteguro imeze neza, twama turiko turavugana n'indongozi z'imigwi ko nibaza ko aribo bazoba bafise akazi gakomeye cyane kuri uwo munsi. Indongozi za Interstar mbere nejo hahise ku mugoroba twako turaganira n'indongozi z'umugwi wa Vitaro. Urumva ku vy'ukuri ko biteguye kandi biteguye cyane kuko bose ku mpande zose urumva ko bariko baritegura, haba mu kibuga haba mu bafana. Nk'ubu bariko barategura inkino za kivandimwe bagomba gukina kugira ngo bitegurire urwo rukino, babone ko bazoba bameze neza. Imigwi kandi rikiriyubaka, baratubwiye haba ku ruhande rwa Interstar ndetse no ku ruhande rwa Vitaro ko bazanye abakinyi bashasha. Ngira ngo kazoba n'akaryo ko kubabona kuri urwo rukino, kandi bagiye kubibamenyesha vuba. Bariko baritegura, abafana urumva hirya no hino ko bariko baritegura, bagura ingoma, bagura imyambaro. Ikindi twobabwira ni kijanye n'ibiganiro twagiriranye na Galaxy Business, nuko mu ntumbero yabo mu vyo twaganiriye baremeye ko inyuma ya runo rukino bamaze kubona ku vy'ukuri uburemere buri hagati y'abafana b'imigwi ya Interstar na Vitaro, baremeye ko bashobora kuzofata mu mugongo umugwi umwe muri ino migwi ibiri, donc bakaba sponsor y'uwo mugwi. Aha rero ngira ngo nakamo twoca tuboneraho tugatera abakunzi b'umugwi wa Vitaro na Interstar. Murazi ko muri ino migwi yacu harimwo ku vy'ukuri kibazo c'uburyo, turakeneye abaza gushigikira imigwi. Twotumira rero abakunzi ba Vitaro ndetse n'abakunzi ba Interstar baze biteguye kabisa, berekane ko football ishobora gufasha ano mashirahamwe nayo kumenyekanisha ibidandazwa vyabo canke ibikorwa vyabo. Gutyo rero murumva ko umugwi abafana bazitwara neza bashobora guha amahirwe uwo mugwi wo kuronka amasezerano yo gufashanya hagati ya Galaxy Business hamwe na club ya Vitaro canke na club ya Interstar. Majambere avuga ko nibijanye no kwikingira ikiza ca coronavirus bavyiyumviriyeko. Uruhande rw'ibijanye n'integuro naho na twebwe turiko turitegura. Murazi ko ubu hariho ikiza ca coronavirus kandi leta iduhimiriza kwikingira, navyo ntitwabisize inyuma mu nteguro ya runo rukino. Nuko harategekanijwe uburyo abakinyi b'imigwi yose bazopimamwo na staff bakakoresha ibipimo, ndetse na mwebwe tukaba twarategekanije ko ibimenyesha amakuru biriko birafasha mu kumenyekanisha urukino. Tubasaba kwama mwibutsa abene gihugu muri rusangi gukurikiza
ingingo za leta zo kwikingira ikiza ca coronavirus, ndetse no kuri runo rukino abantu bose kuri stade bazinjira bakaravye ibikoresho bikenewe byose bizoba bihari, kandi bose bazoba bambaye udufukamunwa kugira ngo ku buryo ata muntu n'umwe azigera yandurira kuri stade kubera urwo rukino. Ivyo rero turiko turavyitegurira cyane. Hariho imigwi iriko iraronswa inyigisho y'ingene izovyitwaramo ku buryo n'indani muri stade biguma bikurikiranwa cyane ko umuntu aguma yambaye agafukamunwa, kandi n'abazinjira bose bakazinjira bakaravye. Urukino El Clasico hagati ya Vitaro FC na Interstar rukazoba itarike 2/0 umwaka w'2022 i Bujumbura ku kibuga Intwari isaha 9 z'umuhingamo.